amanama tugiye kuza turakora, murakurikirana neza, amanama tugiye gukora no mu bisata bya leta tugiye kuyakora mu Kirundi, tugiye kuyakora mu Kirundi. Bijya bintu byo kwiyumvira ngo ntakoresheje inama mu Gifaransa bahava biyumvira ko ataconzi, bahava biyumvira ibiki n'ibiki, bareka bavyiyumvire. Ubwo n'ubuto n'ingorane zo mu mutwe. Imico kama y'Uburundi turashima bariko barakora kugira ngo bayiteze imbere mu nzego zose. Mu by'ukuri hariho abantu ubona bemeye baritangira ico gisata, turabashimira cyane, ariko karahara mu ruganda ntibacura. Hariho ikibazo turiko turabona, ikibazo kijanye n'ururimi rw'Ikirundi. Nshuti zanje, tukaraba nabi ururimi rw'Ikirundi rurazimangana mu mwanya muto. Maze igihe ndiko ndakurikira, muraraba umuntu ariko aravuga nk'iryungane. Reka dufate ko iryo ryungane rifise nk'amajambo 15. Muri ayo majambo 15 agize iryungane, niwasangamo amajambo y'Ikirundi menshi, azoba ari nk'atanu, azoba ari nk'atanu. Ayandi 10 uzosanga ari Igiswahili, Igifaransa, Icongereza. Urumva baca babivanga n'Ikirundi bica bibasuka, ukabura ururimi ruriko ruravugwa. Ariko mu yandi majambo abantu batari bake ntibakivuga Ikirundi, basigaye bavuga igisa n'Ikirundi. Mugabo ukiyumvira ibihugu byose byashoboye kwiteza imbere, bikiteza imbere bikagera kure muri politiki, mu butunzi, mu mibano. Ibyo bihugu byabanjije gufata intambuko yo kubaha no kubahiriza ururimi rwabo. Ururimi rwabo ni mugende mu bihugu nk'Ubushinwa, abantu baja kwigayo, abiga mu mashuri ya leta mu Bushinwa, ugiye ikintu ca mbere baza kwiga ururimi rwabo, kuko inyigisho zabo bazigisha mu Gishinwa. Genda mu Burusi, amashuri ya leta nuko nyene. Genda muri Korea y'Epfo, amashuri ya leta nuko nyene. Enda ni murabe ibihugu byose mubona byitwa yuko byateye imbere, muvyigireko. Indimi zabo mu mashure, amanama yose akorwa usanga baziha ikibanza kidasanzwe. Ariko twebwe hano i Burundi ni wihere mu minsi yahera bavuze bati amanama azohora avugwa akoreshwa
mu rurimi rw'ikirundi hariho bamwe baciye batangura bivugira yamuhe ayo bashatse, bakerekana yuko kurongora inama mu kirundi haba hari kibuze. Mugabo umuntu akiyumvira, mbega bya bihugu na dodago byahavuye biburiki kuko byakoresheje ururimi rwabo. Ntimubona ko rutemberega yewe, ubwenge ntibabufise, ibikenewe ntibabifise. Ugira ngo hageze ko bavuga icongereza bakakivugana n'uwundi ari umunyamahanga, ugira ngo birabura ko bakivuga. Hageze kuvuga igifaransa bakakivugana n'uwundi munyamahanga, birabura ko bakivuga. Ariko mugabo kuko bagomba guhiteka ururimi rwabo, na wa munyamahanga bamusaba ati banze kuvuga ururimi rwacu, bakagubahiriza. Kuvuga ururimi rwacu ntibizobuza ko icongereza tuciga tukacigisha kandi tukakivuga, mugabo tukakivugira aho gikenewe. Nico gifaransa burya ni naco gituma amanama tugiye kuza turakora, murakurikirana neza, amanama tugiye gukora no mu bisata bya leta tugiye kuyakora mu Kirundi, tugiye kuyakora mu Kirundi. Bijya bintu byo kwiyumvira ngo ntakoresheje inama mu gifaransa bahava biyumvira ko ataconzi, bahava biyumvira ibiki n'ibiki, bareka bavyiyumvire. Ubwo n'ubuto n'ingorane zo mu mutwe. Ubu uzovyiyumvira gutyo hariho ico azobabuza, ico ndacema rwose. Ntazi caco igihugu n'ibyacu, ntabyazi. Iyumviriye, inama shikiranganje irakora inama mu Kirundi kuva itangura igahera. None wewe uri umushefu w'igisata kanaka wumva ko utokoresha inama mu Kirundi, urinde uri iki? Oya, tubwizanye ukuri. Mbega wiyumvira ko amashuri wayize kurusha abo bandi bose bariko baravuga ico Kirundi? Dusubira haziko, dusubira haziko. Iki kintu tutagihagurukiye kandi byimazeyo, abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza, tuzohava twabaraze, dusanga twarabaraze ikindi kintu atari ururimi rw'ikirundi, kandi bizoba biheze, tuzoba tuzimanganye ihanga. Kuko ikintu ca mbere cerekana ihanga ni ururimi rw'ihanga. Ururimi naho byogenda gute, aha ntidusubira inyuma, ntidusubira inyuma. Abantu bagomba kwiberaho nk'abafaransa, nk'abazungu, sawa, mugabo saha ni byiza yuko dufata intumbero. Muri ibi by'imico kama mu minsi iheze nariko ndagenda rimwe na rimwe, hari igihe mfata nkinyegeza gatoya nkagira mu muduga umwe
n'abo bapolisi bagira inyuma yacu akababwira ati ambara agasivire twigire mu mudugu umwe. Ndatembera nk'isagara nca ndaca ahantu hariya hirya nsanga ahantu abantu bariko barafata amareresi, abantu biyambara uko bigomeye bakora ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba, bazungurutse gushika aho abana bahaje barakungera n'abakuze baraza batangura gukungera, nanjye nca ndakoroka muri wa muduga nca ndajamwo nanjye ndakungera nyene. Vyari biteye isoni, isoni. Ndaraba nkumva mu mutima runyoga, nkumva mu mutima runyoga. Ndavuga nti ibi bintu birarenze, nca ndabahagarika. Ntibari bamenye mugabo umwe muri bo aca aramenya, baca baraca make. Ndababwira nti zana ibyo bikoresho twarabitwaye, turabasaba yuko badusanga aho dukorera. Nagomba shimire nyakubahwa umukuru w'igisagara, ndamushimire cyane. Naramusabye ntibikunda ko dushobora kureka igihugu kikagenda tukibona. Ndababwire muri iki gihugu mu tuntu duto duto murashobora gusanga ibyo aka kakaba mu kakareka, kakaba mu kakareka, kakaba mu kakareka. Ndabimusaba yavuze ati icyo gikiriwe nukuri sinababeshe, abo bantu twaramaze ibyo ko turabahanura kandi barahanura. Ndizera ko batazosubira. Inyifato nkaberezo twagomba gutera intege abarongoye intwari zihagurukire. Murabona iki gihugu twaremeye turashira Imana mbere no mu ibwirizwa shingiro turayishira imbere. Ni twebwe rero dutegerezwa gufata iya mbere kugira ngo twubahirize ibyo twemeye. Imico n'akaranga y'igihugu iraho nyene nihihera. Abantu rero bagomba gucafuza igihugu cacu. Igihugu cacu si c'abantu bagenda bari gusa, si c'abantu bikorera ibyo bagombye, ni igihugu c'iteka ryabo. Yemwe mugira utugenegene turabakunda cyane, mugabo ni mudukore mu rupfasoni ntangere. Mu rupfasoni hariho iradiyo muri iyi minsi ntabivuga hano, yarimbaza igihe iriko itembereza indirimbo, harimo ururirimbo ururirimbo. Ndizera ko ntazosubira kukumva. Narasabye umuyobozi mukuru, ndamusaba ko arondera urongoye iyo radiyo amuhe gasopo, mugabo kandi n'ayandi maradiyo amenyeshwa ko indirimbo nka beniza nta kibanza zifise. Hari indirimbo n'ibyo ubona ko abantu bahevye bakarenza kandi n'uwari ibyo ndirimbo nabo nyene twarasabye yuko ahamagarwa afashwe. Birakenewe. Hariho abantu bagira mu bintu kuko batashoboye kwerekwa ububi birimo.
ibijanye n'inkino ngira mvuge ikintu kimwe gusa. Twararaje dusanga hariya hasi ku mitumba mu makarasi hariyo impano ingabire zidasanzwe, mugabo izo ngabire ugasanga ntizimenyekana, kandi ibi bintu twabivuze kenshi. Ubu rero turageza ahantu tuvuga tuti ntidushobora kwanga turiko tuvuga gusa, reka imvugo ijyane n'ingiro. Iyo mvugo rero ijyana n'ingiro tugira tubitangurire kuri ca gikombe c'umukuru w'igihugu, coupe du président. Ubu ijya coupe du président ijya igiye gutunganya, tugiye gutangurira amahiganwa hariya hasi kutumba, hariya hasi kutumba. Mbere ibyo bica bidufasha na ca kindi twama tuvuga mu rurimi rw'igifaransa detection de talent. Tumenye ingabire ziri hariya muri rwa Rwanda rwacu, haba no mu mico kama. Ibyo tugiye kubikora mugabo reka mvuge muri iki gisata c'inkino, na cane cane kuri iki gikombe c'umukuru w'igihugu. Tugiye guhera hariya ku mutumba, imitumba ihiganwe, tubone n'abantu bari imbere y'abandi, tubanuze banuge, haje haba guhiganwa ku rwego rw'ikomine. Ikomine duhejeje dukuremwo abantu bazima bibonekana yuko bashoboye, hanyuma duce tuduga ku rwego rw'intara no gushika ku rwego rw'igihugu, ku buryo ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu rizoba ari ihiganwa rishimishije. Kandi ingabire z'urwaruka rwacu tuzoba twashoboye kuzibona. Iki kintu rero nagira nsabe abarongoye iki gisata c'inkino mu bushikiranganji bagihagurukire. Icoco baramaze kuvyumva neza yuko tudasubira inyuma. Twagira tubereke umuntu aduserukira muri iki gisagara ca Bujumbura, umukozi w'ubushikiranganji aduserukira muri iki gisagara ca Bujumbura, tumusabe ahaguruke. Uyu ni waduserukira, nagomba abahe telefone ziwe, izina na telefone ziwe. Yitwa Karuke Jean Claude, Karuke Jean Claude, Karuke mu Rwanda. Telefone zanje ni 422 ivy'urwaruka, inkino n'imico kama. Nawe nyene ndamusabe abaha inimero ziwe. Telefone imwe ni 79 amajana 995 ubusa 16 79 amajana 995 ubusa 16. Iyindi nayo ni 69 ubusa 68 indwi rimwe 79 amajana 978 amajana 277. Ngizo nimero zacu rero, ngizo nimero zacu. Tugomba dukore turiko turakorana namwebwe nyene, bizotuma kino gisata gitera imbere.